hari igihe ndegwa n'agahinda, hari igihe nuzura umubabaro, kubw'ibyago byanyugarije, bene ibyaha bimbuza amahoro, ariko nserutse imbere yawe, bimbohore mbe mweranda mukiza. Ariko nserutse imbere yawe, bimbohore mbe mweranda mukiza. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, inkomezi zawe zinombere, nshobore kwama nkuyoboka. Manima ubwenge n'ubwitonzi n'umutima wuzuye ubutungane, ububasha bwawe bunombere, nshobore kwama nkuyoboka. Turagukengurukiye cyane Mukama, wowe muremyi w'ubu buzima dufise, wowe muremyi w'ibyo tubona ndetse n'ibyo tutabona. Turagushimiye cyane kuko uri Imana isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye kugira ngo bubeho burambye kandi buroraniwe. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, wowe se w'umwami wacu Yezu Kristu, urakaninaza mu buzima bwacu twebwe ubwoko bwawe. Twitabye akamu muri uyu mwanya uri hagati ya saa 9 na saa 12 kugira ngo tugupfukamire, tukunamire, tugusenge, tukuninaze cyane. Tubikore bishingiye ku kwakira ukuri kw'ijambo ryawe rikaba muri twebwe rigwiriye rwose. Twaramaze gusobanukirwa kw'ijambo ryawe rigaragaza Kristu umuzima. Twaramaze gusobanukirwa ko ijambo ryawe ari ryo riduha ubuzima bwuzuye, bwa buzima buzira umuze, bwa buzima buzira agahinda, bwa buzima buzira umubabaro. Ndakuramvuriye kwa amaboko je umwana wawe, ndikumwe n'ubwoko bwawe buri ku mpande zine z'isi, ndikumwe n'abagabo, abagore, abasore, abakobwa, ndikumwe n'abarundi n'abarundikazi n'ibindi biremwa byawe, ndikumwe n'abo bose bakunda ukuri kw'ijambo ryawe. Kandi Mukama, nzi neza ko tuje imbere yawe ko turi kose, kandi uja kuduha impinduka ishingiye ku bubasha bwawe, impuhwe, urukundo n'ubudahangarwa bwawe bikorera muri twebwe, tukabona kubaho dusobanutse kandi dusobanukiwe n'ubuzima. Yezu Kristu mukunzi mwiza, wowe kuri kw'ijambo ry'Imana, wowe ugera muri twebwe hari umubabaro hakaba umunezero, wowe ugera muri twebwe hari agahinda hakaba agahimbane, wowe ugera muri twebwe ugasesangura mu buzima bwacu, ugakuraho ikizira, ukaduha ubwenge, ukaduha ubwiza nyabwo, ubwiza bushitse. Ninahazwa muri ubuzima tubayemo, ninahazwa naho muri twebwe hari mwabari ku musego, ninahazwa naho muri twebwe hari mwabari mu mabohero, ninahazwa naho muri twebwe hari mwabakehaniwe, ninahazwa naho muri twebwe hari mwindushi, ninahazwa naho muri twebwe hari mwabanyagahinda, ninahazwa naho muri twebwe hari mwabanyamibabaro, hari mwabarenganijwe. Ariko muri ninahazwa turiko turazamura ni ubwoko bwa burenganuriko. Ndagushimiye cyane kuri buri kintu kimwe cyose ugiye kudukorera muri rizamu, umutahe ugiye kuduha kugira ngo inyuma y'uko uva muri rizamu tubeho turambye kandi turaniwe. Genda uguhereye kwicubahiro.
ubwenge ugiye kuduhera muri uyu mwanya na cyane ko ari umunsi ugira kabiri mu minsi 3 twihaye yugusaba ingabirano y'ubwenge ku bana bacu, yugusaba ingabirano y'ubwenge ku bagabo, yugusaba ingabirano y'ubwenge ku bagore, yugusaba ingabirano y'ubwenge ku batware n'abatwagwa. Yezu ndakwisabiye mwami nyagora ku ngoma, Yezu ndakwisabiye rutare rw'ubuzima bwacu, Yezu ndakwisabiye wowe ntandaro y'ibyiza byose, wowe mbizi dudubizamwe ibyo dukeneye ngo tubeho tunezerewe. Ndakwisabiye umwanya ugaragare muri twebwe, ngo wiganze kugaragara hagati mu bigishwa bawe. Erega ngo bari bumiwe, bari basobewe, uravuga ngo nimugira amahoro. Yezu uramutse amahoro mu mitima ya twebwe ubwoko bwawe. Yezu uramutse amahoro muri abo bana bawe bari muri bus, abari mu isoko, abari kudandaza, abagiye kurangura. Uramutse amahoro muri abana bawe bari mu isoko, uramutse abana amahoro muri abana bari kwivura, uramutse amahoro muri abo bana bawe bari hose, uramutse amahoro na muri abana bari imbere y'ubucamanza bafashwe biri, uramutse amahoro muri bo. Twemerera yuko nubwemera yuko tunyanganywe cyane tugungwa kukubera intege nke zacu, ariko ngo iyo twisobanukiwe uraza ukaramutsa amahoro muri twebwe, abasi bacu bagatangara ndetse nabo kanahinduka uko abonye ko dufite Imana. Yezu Kristu umukunzi mwiza, hari isezerano wadusezeraniye kuzamana natwe ubutakitubwira gushika ku muhero w'isi. Rigaragaze muri twebwe nyakubahwa, rigaragaze muri twebwe mutware wacu, rigaragaze muri twebwe bubasha bwacu, rigaragaze muri twebwe nyene icubahiro, rigaragaze muri twebwe nyene ubutungane, rigaragaze muri twebwe nyene ijuru n'isi, rigaragaze muri twebwe mizero yacu. Rigaragaze turagukunda, rigaragaze turagushaka, rigaragaze turakunyotewe. Waravuze ngo ndi hagati yanyu, waravuze ngo nimuhuze umutima kubw'ijambo ryacu, ngo nzoza ngerere muri mwebwe, nzoba ndiko ndumviriza ibitekerezo byanyu. Wabigiriye abigishwa be Emawusi, bari biyege umwami wacu yapfuye, waraje kubogora ingoma y'Isirayeli yavuga. Uri Imana idapfa, uri Imana idaheregwa, uri Imana idaherana. Kristu umukunzi mwiza, Kristu umukunzi mwiza, wewe watubambiwe ngo tubambuke, wewe watubabariye kugira ngo imibabaro yose tuyikurweko, wewe wakenye, wewe wakiriwe mu bwato bw'inka, wewe warabwa n'abungeri, warashaka ko hari ibihangango uzoduhuza nabyo kugira ngo turabwigiza, warashaka ko imibabaro ugize tutazongera kuyigira ukundi. Ijambo ryawe niriwe muri twebwe rikwiriye rwose kandi rifite ububasha, rifite ubushobozi bwose. Ndagushimiye ku nawe uri kubaka mu bana bawe, ndagushimiye ku nawe uri kubaka mu mitima yacu, ndagushimiye ku bw'uyu muvukano wa restaurant komera Kristu ni muzima, ndagushimiye kuba wugizaho bari hose nuko bari kose, ndagushimiye kugwaruka ruyigize, ndagushimiye ku babyeyi bayigize, ndagushimiye ku bagabo bayigize, ndagushimiye ku bakenyezi bayigize, ndagushimiye kuba maze kwisobanukirwa ku bw'ukuri kw'ijambo ryawe. Waratubwiye ngo nimumara kumbwira ngo muzomenya ukuri, nimumara kumenya ukuri. Yohana yabwanditse neza mu kigabane cya 8, ariko arandika inkuru nziza yawe, yaracyanditse mu kigabane cya 8 umurongo wa 30 kujya kubanda ngo nimumara kumenya ukuri ngo muzobohoka, ngo bizosobanuka nimuzongera kubimbata. None Kristo umukunzi mwiza, kukuri kungana Imana, kandi Imana ingana mutima mwiranda akorera muri twebwe. None Mana mutima mwiranda nciye bugufi, kakayaga kihumura, kamwe kaza tugakira ubugwayi bw'ubwoko bwose, kamwe kaza tukamenya ukuri k'ubuzima, kamwe kaza kagakura amahane muri twebwe, kamwe kaza kagakura ubwibone muri twebwe, kamwe kaza isigaho inyanyugo, kamwe kaza igihugu kikagira amahoro, kamwe kaza abakobwa bakisobanukirwa, kamwe kaza abahungu bakaba intwari, kamwe kaza abagabo bakagira icubahiro, kamwe kaza abagore bakagira igikundiro, kamwe kaza ababoshe bakabohoka, kamwe kaza imborerwa zigahinduka. Kazi kugira ngo dushobore kubaho turambye kandi tururane, kazi kugira ngo dushobore kumenya ububasha bw'Imana bukorera muri twebwe bukaduhindura iminyuro y'ubuzima, kazi kugira ngo tubeho tunezereza Imana, kazi kugira ngo tumenye amakuru yo kwizerwa yo mu ijuru, kazi urakaza neza, uri ingabire twahawe, utagufise ngo ari nihiranga kujya ku mugore arikunda. Ngwino ukora icyo Kristu yatubwiye kuzokora muri twebwe.
yaratwongoreye ntiyongoreye ukundi kuko yari yahagaze ku musozi mukamukongora nuko arazi ko bizobwirwa benshi bikumva bene byo yaravuze ngo mwebwe mwese munyotewe inyota y'urubyaro ufise inyota y'amahoro ufise inyota y'ibyiza ufise inyota y'ibyishimo ufise inyota y'agahimbaro ufise inyota y'igikundiro ufise inyota y'urugo rwiza ufise inyota y'ubutunzi ufise reka Imana yikumare yavuze ngo ni ku munsi mukuru weti yindi misi yose mwebwe mwese munyotewe ni munsi wanje ngo kugira ngo inzuzi z'amazi abeshaho ziva mu nda zanyu ububiko ngo ubu turabufise siterne ngiyi turayifise ariko ngo amarira y'intungane ngo amarira y'umugabo atemba aja mu nda byumvikana ko amarangamutima yacu arekurira mu nda uyu mwanya turekuye ibyishimo uyu mwanya turekuye iby'amahoro uyu mwanya turekuye iby'umugisha uyu mwanya turekuye iby'umunezero mukama ntukemere ko duteterwa turabikwisabiye ntukemere ko tumaramara turabikwisabiye umiriza hamwe n'uduteturura ubwoko bwawe umiriza hamwe n'utunezereza ubwoko bwawe turinde kubabara twagurira imbibe tubohore kiza abagwayi biguma ndasenga abantu bose bafise inguma zasegukira hari inguma zikomoka ku masesariyeni hari inguma zikomoka ku miti wabanje kunywa mukaja kwa muganga kira gukira mu izina rya Yezu Kristu hari inguma zikomoka ku mwanda tugendana mwakire gukira mu izina rya Yezu Kristu abagwayi b'imibembe imaze kugaragara n'itaragaragara abahorana iminaniro abahorana agahinda abahorana umubabaro imiryani bugarije mu izina rya Yezu Kristu ni mukugwe kwizonda indaziri mu muzu nizo zikubira zikakurya nawe uri mu bantu bakomakome canke ziri mu mutwe agatugutakaza abandi gasesa kugira ngo bigaragaze ko afite ubuzima canke abaye ikintu runaka ukabura amahoro Imana idukure ko ibyo bisuzugurira Imana idukure ko ibyo bicinyitse gira amahoro bane b'Imana gira amahoro bane bamushobora byose gira amahoro Yerusalemu sigira amahoro gusa Dawudi ariko arabivuga ngo Yerusalemu ngikikijwe n'imisozi atamuntu n'umwe ashobora kuyisunura ngo ayikure nguko niko n'umutima wanje ukikijwe n'amahoro y'Imana kandi atawushobora kuyanyaga Uwiteka yagora kongo utima mweranda utwenza abashishwe utima mweranda udushira kure y'urumogo ukaduha ubundi buryo bugira ibyishimo utima mweranda udutandukanya n'amashetani yo kwisambanya no gusambana mutima mweranda udutandukanya n'ubugome n'ubukozi bw'inda n'uburyarya mutima mweranda utwuzuza urukundo rw'Imana esprit d'amour esprit de prospérité esprit de la chance esprit de la sainteté esprit de Dieu esprit de puissance uno mwanya wo kumenya ko dufise reserves uno mwanya wo kumenya ko dufise ikiduhumanura tutabinze ko biri yacu uno mwanya wo kumenya ko hari kindi Imana igiye gukorera ubuzima bwacu ngo tugira ibyiza n'ibyitsikira uwo ni wo mwanya mwiza si umwanya wo kuzura agahinda si umwanya wo kubwira Imana ngo barambenze uno mwanya wo kubwira Imana ngo ndagushimiye kuko uziga ukuri gisuzuguro ku mwana w'umuntu usuma uvuga ngo inda zarakorotse sinigeze ndonka ikibona uno mwanya wo guproclama puissance divine uno mwanya wo kuvuga ububasha bw'Imana uwo ni umwanya mwiza uwo ni umwanya mwiza uwo ni umwanya mwiza uwo ni umwanya mwiza Manuri ntwarura kwiye gushimagiza ko kwigiza wamaye
bitagira uko bingana, nicyo gituma nzama ngushima. Reka ndakuririmbe ndaguha impundu ikwiye, niwe wamaye byose, niwe ukinijije ubuzima, nimumfashe nameshe imirima yanje, mumfashe namenkurira ubwatsi Imana yanje. Yamaye ababyeyi ekima n'ibibondo, iyo manira atanga n'isoko ry'ibyiza byose, nimumfashe nameshe imirima yanje, mumfashe namenkurira ubwatsi Imana yanje. Yamaye ababanyi ekima n'abagenzi, iyo manira atanga n'isoko ry'ibyiza byose, iyo manira atanga n'isoko ry'ibyiza byose. Yamaye ababanyi ekima n'abagenzi, yamaye akanyamuneza kakuba mu bana bayo, nimumfashe nameshe imirima yanje, mumfashe namenkurira ubwatsi Imana yanje. Iyo Mana niyo yamaye ibi byiza byose mubona, nzoyihaya nzoyiyaga niyo yamaye byose. Iyo Mana niyo ingabiye akagahimbare mubona, nzoyihaya nzoyiyaga niyo yamaye byose. Jewe nzoyihaya ndayihayagize ego, nzoyihaya kubera ibyiza yangabiye, ndaguhayagize Mana, ndaguhayagize Mana. Amanura intwarura akwiye gushimagizwa, kuko ibyiza wamaye bitagira uko bingana, nicyo gituma nzama ngushima. Imana iduhe umugisha twese, Imana idukize uburwayi tugendana, Imana ibohora ibirenge byawe, Imana ibohora umugongo wawe, Imana ibohore akazibaziba kawe, Imana ibohore ibitugu byawe, Imana ibohore ubwonko bwawe, Imana iguha akanyamuneza ikureho agahinda, Imana iguha igikundiro ikureho icankiro, Imana ikunezereze umugisha n'umugwiza ibiganza byawe, iguhe gutahura kugira ngo ntuzokwigera uyijyajyanya nayo nizokujyajyanya. Mw'izina rya Yezu Kristu uhabwe umugisha n'umugwiza. Amina.